Ndabahaye kaze mwese muri cakiyago cacu. Nibaza ko ikiganiro nabahaye mu minsi iheze mwagikunze cyane, nkaba niyumviye gusura kuganira namwe twunguranye ubwenge n'ubumenyi muri ca kiganiro cyanyu Nuggets of Wisdom. Urumva rero uno munsi turaganira ku bintu 10 bishobora kubafasha mu rugo iwanyu gukoresha amafaranga make. Murazi ko turi mu minsi itoroshe, mu Cyongereza bayita recession. We are going through a recession. Turi mu bihe bitoroshe aho usanga uburyo bwa bamwe na bamwe buriko buratangura kugabanuka, cyangwa ugasanga ubuzi bahora bakora ntiburiko binjiriza nkuko vyahora. Rero bigasaba yuko twiga ubwenge bw'ingene dutangura gukoresha amafaranga makeyi mu bintu tudepansa, mu madepanse yacu yo mu nzu ya misi yose. Kuko urumva bavuga ngo iyo uvunitse uca wiga gucumbagira. Rero dusa n'abantu muri no misi si bose bakiri kuri ya standard ya finance bari bafise, basanga amabije rero mu byo turakoresha kiragabanuka. None ibintu byotuma twikonforma muri iyi myaka tugezemwo, muri ibi bihe bitoroshe nk'abarundi, ndabibasangize bimwe muruza gusanga ari ibintu vyoroshe gukora muri context y'ubuzima ngo ngaha mu Burundi. Ibindi muza gusanga ari ibintu muca mumbwira ati Darira, ivyo ni ibintu byo hanze uri ngaha mu Burundi byo kugora gukora. Ariko naco ivyo ushoboye ukaba wumva mu byo nza kuvuga hari ico wokora, gikore gutyo uraza kubona yuko uburyo wahora ukoresha butera bugabanuka. Gutyo bizofasha umuryango wawe kubandanya mubayeho, hama gushikaho peut-être ibintu bishobora kuba neza, mugasura mukaronka amikoro menshi, mugasura mu buzima mwahoramwo. Ariko uratubika umukanda mu nda kuri muri no misi nyene tugabanye amadepanse, siko? Turabire hamwe rero ibintu 10 bishobora kudufasha kuziganya uburyo bw'amafaranga twahora dukoresha buri kwezi mu nzu iwacu. Tubirabire hamwe rero. Ndatanguye ngira ntangure vuba mvuga, ndabivuga nawe vyandika urabi muri ivyo ico kizogukundira gushira mu ngiro. Icambere no kuvuga yuko dutangure kurabira hafi ingene dukoresha amazi n'amatara mu nzu. No kuvuga yuko nyimbuba ahantu utegeza gukoresha cash power, wa mucanwa utegeza kugura prepaid electricity, hama ukaba ukoresha n'amazi ya Regideso. Murazi yuko amafacture yiyongera selon consommation. Rero kugira consommation igabanuke, turabe ibintu bikoresha ayo mazi cyane tubigabanye canke dukoreshe make. Ni kuvuga ko mu nzu hari aho tubisigira abakozi, akaba ari bo bonyene baguma bakoresha amazi kuko bayabona hafi. Burya amazi utagenda kuvoma kure ngo umenye ingene yagoye kuzana ku mutwe n'ibindi, uyakoresha uko ubonye. Abantu dufite amarobine yo mu nzu usanga abadukorera mu gikoni bariko barayakoresha uko bagomba, bayasesagura. Tugerageze rero kubarabira hafi. Ari vyombo bahora bogereza muri lavabo ijya yo hanze, mushireho ka kantu kugara, sinzigene bakita, kugira ngo abanza vome amazi menshi, ayashiremwo nyimba ari isabuni, hama banze yoze ivyombo, hama yarekure asubire avoma yandi y'ukubirongorora abikurirayo rimwe. Kubera hari abandi usanga kwibombo ariko yoza ikirahuri kimwe ikiko kimwe, yaretse amazi aguma bandanya asesagurika, ugasanga amaritiro n'amaritiro y'amazi. Naho ruzoronka facture nyinshi kubera iki yakoresheje amazi menshi cyane. Canke
uyavoma shira kuko ni bido ziragugwa n'utayafise muhira kame maragura ibido z'amazi rero mwigishe ujya muntu akoresha amazi yo gukoropa mu nzu yo kumesura yo koza ivyombo abikorere mu ibase ahejeje abirongorore neza ngaba ayo mazi kandi arashobora yataracafura arashobora kuyakoresha ikindi kintu ntibagwe basesa amazi ndafise ukuntu abakozi bo mu nzu baguma basesa amazi kandi yo kora ikindi kintu urumva nukuvuga ko ni recycling na amazi urecycla ayokoze iki yakagenda yakavomera umurima akarima k'igikoni kirengarenga wateye hajya mu rupangu urumva urumva ugasanga ayo mazi rero uriko urakoresha make hama kuvyerekeye navyo electricité ukuntu bigenda nuko boza baracunga amatara atari karakora mu vyumba bakayazimya urumva hari usanga ufise ivyumba vyinshi mu nzu utegerezwa kwatsa amatara mugabe ico batariko rakoresha nibazimya iryo tara kuko bivanye n'amawate amampure mwinstaye mu nzu amawate yakoresha ushobora gusanga ariko arakoresha umucanwa mwinshi rero installa gura ya mawate yakoresha energy saving bulbs niko bazita no kuvuga ko na mampule canke yabika umucanwa yagakoresha umucanwa muke mawate make bari yo installa mu nzu yose hama n'ivyumba bitariko rakoresha ko yatsa yazimye raba ko kuri portail no ku rupangu amatara yatiriwe yaka bibuke kuyazimya ego hama muyatsa umwanya hageze buhwibiye ku mugoroba bayatsa umwanya wabigenewe hama bayazimye mu gatondo kare kibi kintu ca mbere bibuka ntirirwa raka uruca ku mpango rimwe n'ugasanga bibagiye kuyazimya yirirwa raka ego rero ico kintu tugikorereko uzosanga facture canke n'umucanga waho rugura waguze uwe ukoresha umwe witwa prepay usange ukoresheje cash power umwe bita cash power uzosanga ukoresheje muke usange amawate waguze yarakumajije imisi irenga kubera wamenye ni kuvyifatamwo neza ariko tuvuga rero kuri ibintu 10 vyotuma tuziganya amafaranga tugakoresha uburyo buke mu nzu mu bintu dukenera mu buzima bwa misi yose murazi rero ko dukenera gufungura ikigira kabiri rero mu kintu cyo dufasha kuziganya uburyo bwa dépense dukoresha buri kwezi hariho kwigira abana rugo kwigira kwisoko twebwe nyene gusuma burya aba bantu b'abakozi tuzobiganira mu kiganiro nzokora jewe mu misi maze bamfasha nasanze bakoresha amafaranga ukutariko washaka kumuha amafaranga aya naya ati genda kwisoko akagenda kwisoko agiye kwisoko aza kukubwira ati iki nakiguzaya pane sisema ko ari yakiguze muga kubera utigera wigirayo ntuzigera ubikonfirma canke ubone ko ari ivyo wewe gusa usanga kubwira ati je nakoresheje aya kandi ukavyemera uko urazi igituma nuko rero ushobora kugenda ukamarshanda ivyo bita gupunguza prix ukamarshanda ukagura ibintu vyiza kuko arashaka kuzanya ibintu vyaboze kandi akakwemeza ko ari byo byari bihari byonyene mbwa ko rutigiriye basanga uravyemeye biboze vuba byononekaye vuba gerageza rero twigire ku isoko twebwe nyene abapfasoni ufise umwanya ukaba ari umupfasoni wirirwa muhira ntutinye kuja ku isoko ngo baragutwenga je murangenda abantu bakambaza mu isoko ngo mabuja ngo no musi wiziye mu isoko yego ndabagira ni kubera iki nasi ibintu ngaburira umuryango wanje nace kuvyisumira mbone n'amabeyi bigezeho kandi nigurire karite nziza na quantité ikwiye no kuvuga sinagirije abantu b'abakozi ko bagavura mugabo baragavura tutabeshanye baragavura kandi ayo mahera si make no kuvuga yuko igire yonyene ku isoko umarshande umenye ku marshanda ukompare les prix kuko we wagiye ahashikiye naho nyene ntaza kubaza uwundi mudandaza ati
kugira basi asagure ko n'amajana 2 n'amajana 3 amajana 5 hariho n'ikintu ushobora gusanga asaguye ko n'igihumbi ariko we wigiriye uraza gukoresha iyo budget neza umarshande ugura ibintu vyiza kuko bobo ayo mafaranga ntabaye mavuye mu mufuko umva ntibaba barakumva batanze amahera ku kintu meme kitari kiyakwiye mugabo bobo bapfa kugura kubera n'abakozi bo mu nzu. Menya rero wa mukenyezi uri muhira igire ku isoko ushobora gusanga isoko witango na kasoko ngo nibambona hariya kandi mfise umukozi ntumaramare igire ku isoko uzusanga amahera utangiye gukoresha ari make kurusha ego. Igice kigira gatatu nukugura stock mugure ibintu vyinshi icarimwe ico bifasha nuko ushobora kugenda mu masoko manini aho bagurisha ibintu kuri novuga kuri wholesalers mu cyongereza tubita wholesalers aho wari utuma akantu kamwe kuri detail agastomate kamwe agasabuni kamwe gerageza ugiye kugurira ibintu hamwe ico bifasha ubigura ku bei y'abaranguzi kandi si byose ugura stock hariho abadafise amafrigo adashobora ati ibintu byononekara sinobigura stock mugabo uyifise nzobereka mu kiganiro kimwe c'ama astuce twega abakenyezi ukuntu ushobora no kugura indagara mbisi ukazigura ku bantu baziranguza ukazigura ari nyinshi ukazikaranga kugira uzikonserve hamukazi urasohora duke ubu umukozi ati uno musi haza gutekwa izingano kumugabo waziguze ari nyinshi unumva kubera muga hari abantu ego bavuga ati darira twe tubayeho ku munsi uko turonse ration niko tuyikoresha no kuvuga gira ikirangamisi c'ivyo mufungura je ndagifise mu gikoni dufungura ibi ku munsi rero ukwezi imbere yuko bihera biramfasha kugira stock y'ivyo ibintu vy'amagrene no kuvuga vy'intete ni ibintu bidapfa kubora ntibibora naho vyo mara amezi uguze vyinshi niwe wunguka no kuvuga iyo ni ya miceri vya biharage sindabizi n'ibindi mu nzu ego abantu bashobora kuba bagura ibigori gura vyinshi ubigure ku beyi y'umuranguzi aho hari amafaranga azobavuyeho kuruta kubigura kimwe misi yose yuko twega abagore dukenera buri kwezi amafaranga yo gukora ibintu vya bote menshi mu kiganiro giheza navuze ko twokwiga gukora ibintu bimwe burya naho utazobikora kugira uronka amafaranga ubikorera abandi basi iga kubikora kugira ngo uvyikorere wewe nyene no kuvuga inzara nk'ubu nshoboye kwikorera iyi manicure je nyene iyi French manicure je nyene no kuvuga yuko ya mafaranga naho nanja guhujya muntu nca ndayabika ku mufuko urumva aha kabaragabanutse rero ibintu vya beauté twokwiga kwikorera nukugerageza kugira amastyle yo mu mushatsi yadutuma tutama muri salo siko kuko ubu ibintu byose byarazinze sindababeshi kuburyo wama muri salo buri kwezi usanga uri kurakoresha amahera menshi jewe nk'ubu hanze aho nabaye narize umuco wo kwambara amaperike mugasi bose babikunda mugabe ico iperike nziza bonne qualité ikigufasha washaka gusanga ugira uja ahantu imishatsi yawe itari iteguye ubwo nyene ugatereka ko ugacugenda twige rero gukoresha ama style de cheveux ziramba pana zimara gusindwi zibiri canke indwi imwe ziramba kugira ngo ntukoresha amahera menshi mu vy'umushatsi ama dreadlocks araramba ntatwara amafaranga ya misi yose ama style mpora mbona y'umushatsi abantu bakoresha buri ndwi canke kabiri mu ndwi ashobora kuba ari ayo ma coupure y'ama bayita ngo ikimbega ama bob cut sinzigene bayita mu gifaransa mugabijya asha ntushobora kuja ahantu ikiguti cavuyeyo utegeza gusubira kuja kuyikoresha nitwa du coupure bakata imishatsi mike ngaha bagasigaza myinshi
ego nudu kupkare niko notwita kupkare yasha iratwara amahera menshi mugabo ni style abagore bakunda mugabo no babwira yuko tugerageze gushira ry'amastyle yadasaba ko twama muri salon misi yose ivyo biragabanya cyane cyane iyo nk'umunzu ufise nk'abakobwa bakuze ukazusanga musavye serugati duhe twese tugende muri salon tugendire carimwe ntavyo mwovamwo nico gituma muri mwebwe hagira abatangura gukorera abandi imishatsi siko nk'ubu jewe ndazi gusuka umukobwa wanje arashobora kuba akeneye ibisuko nkamwicarika hasi nkamusuka urumva iga gusuka rero gura ya masèche cheveux simisi yose woga gura za shampoo bendo creme hako uja muri salon gutanga sinzi aho bigeze ko bitanu vyukoza gusa imishatsi ja muri dushi wawe ukoreshe bendo creme yawe woge mu mutwe uvuyeyo ucomeke se cheveux uyigorore uyumishe hama uce ufunga agashinyo kawe basi urashobora kugenda ahantu utarinze kuja mu masaro mugaye imishatsi isa neza kuko wewe nyene wayikoze ku bahungu naho urashobora kugura novuga ko ari tondeuse uragura tondeuse kugira ngo mu nzu mufise nk'abahungu bane harimo na serugo bonyene abari bo bagire n'abagore arashobora kubwira umugabo ati icara ngaho narize kumwa akatangura akamumwa style akunda igugura tondeuse rero kandi iranafasha kugira ngo peut-être abagabo urashobora ati twe nidukoresha amahera menshi mu kwimwesha mugabo simake isorosoro rigwira iyo rija iyo yabitswe yarafise ikindi ushaka gukora rero iga kumwa style z'abagabo niyo tondeze yo muhira ivyo biranafasha kugira ngo nihabe za ngwara ziciye ku ruhu bashobora gukura mu masaro ni tondeze y'umuryango ikata imishatsi gusa y'abahungu baba muri uwo muryango barenga 3-4 urumva ko ari na benshi ayo mahera ni sinyo make kuko baca bo hariho n'usanga abagabo bafise ubwanwa ushobora gusanga bakeneye n'ubuca bamwe ubwanwa abagabo benshi ni mutangure kumwa ubwanwa muvuye muri douche ntibinagoye gura agakoresho gashobora gutrimming ubwo bwanwa yego kugira wamusa neza mugabo kandi utarinze kuja gutanga amafaranga ivyo byose muzobona ko bigabanura dépense muri ko muragira ngaho mu muryango ego tuvuge rero iyindi astuce ya gatandatu yodufasha kuziganya budget urugo rukoresha buri kwezi kugira ngo amafaranga dukoresha agabanuke considerablement ica gatandatu rero tugeze ku kugabanya amasorti ego muhava munkubita ndabizi kuko abarundi barakunda gusohoka buri weekend igeze umenga asha umurundi adasohotse umenga uramubaniye ego mugabo rero ndababwiza ukuri ikirori twarakiriye bikwiye igituma ndababwira nti tugabanya amasorti nukubera turiyunguruza mu gusohoka aho ugiye hose uriyunguruza kandi urazi ko bitoroshe muri no minsi ikibazo c'ibitoro n'ibindi rero tugabanyije amasorti usanga n'amadepense agiye araba make amasorti nari mvuga ni muri ya restaurant meza kurya udufungurwa tugezweho sinzi ya marago n'ibindi ivyo vyose uri kuragira budget y'ukwezi nyimba mwahora musohoka buri weekend gira basi weekend zibiri siko none gira basi weekend zibiri gutyo bizofasha kugabanya amafaranga yawe urakoresha kuri budget y'ukwezi peut-être mu kabare kurya ka brochette ndabizi akanyama ko mu kabare karatandukanye nako dushobora kwikorera muhira ariko je narabitanguye mpora mfata weekend nkagenda nkagura inyama kuri charcuterie nouvelle nkababaza ati inyama mu mpe n'ibirungo vy'ukotsa hama naraguze ntuzeye imbabura
ijya nyene y'ukotsa, hama uca wigurira ya makara yawe, usanga uriko ukoresha amafaranga make nyimba aho wahora usohokera brochette igurwa 4 sinzi haro naho zizimvye kurutaho, ugaca usanga murari inyama zikwiye mu muryango mwikorera aka barbecue muhira. Rero birakunda kugabanya ya masorti yatuma ukoresha amafaranga menshi buri weekend. Mugabo rero ntuvyumva uko amasorti si kuja gusa kuri restaurant canke kuri mu kabare, urashobora gutuma kw'inzoga muhira ego ntiryoshe kubera peut-être itari akompanye n'ijya muziki, ariko shiramwe iyo stereo muvuze hajya muziki munwe muryoherwe na ya barbecue muyikore muri jardin muse jardin, shirimbabura hajya mwotse kakotsi ine kinyama kamote neza, utumira abagenzi bawe mutangwe no kuza munagira no channel zita house party. Mugabo izo ntizizimvye cyane ukompaye n'amahera tujya hanze mu bubare no mu maresitora yagezweho canke yazimvye, izo ntizizimvye cyane. Mugabo mu kugabanya amasorti harimwo n'imanza tujamwo buri munsi. Abarundi tuja mu manza nyinshi ku buryo ubibaza ati none nk'ubuhoho muci sinokubwira imanza zihari zirarenze. Ugaca usanga n'umuntu wakure umugenzi ngira ngo wigeze guhura nawe muri 2003 arakwibutse cyangwa arakubonye ngo akira invitation ngo nzogira iki niki, ugaca ugendura tigita ukabura amahoro ngo ntegerezwa. Gabanya imanza, genda mu manza zikenewe z'abantu. Umuntu wese afite circle of friends or relatives, no kuvuga inshuti n'abagenzi. Raba abari proche, urumva ugire priority, urabe abo nawe, si ukuvuga ko nabo bandi bakutazobakenera, mugabe izimanza ntitwo bivamo. Iyo tuvuga ati amafaranga ya lo sociale muri budget ni menshi cyane, wewe gerageza rero ugabanye izo manza, siko kugira ngo n'amafaranga wahuru jana hirya no hino muri izo manza, ugutegeza kwitegura, utegeza gutegura impuzu, ara usanga uguze nshasha. Ibintu bijana no kuja mu mamanza ni byinshi bitwara amafaranga, ariko uzigabanyije uzobona muri budget yawe y'ukwezi ko n'amafaranga yagabanutse considerablement. Ego nimwige rero kwigisha abana kutaguma basaba utuntu twinshi, mubabwira ati muri no minsi nzoza ndabasohokana imisi mike nk'iyo ntibizomera nkuko twahora dusohoka kenshi. Abana ntaguma gusaba utuntu nguce nawe wumvi ikigumbagumba nk'umumama uce wa muri kuragura utuntu. Abana baguma basaba utu amis girl, utu ice cream, uduki, urumva ayo masorti yose twayagabanyije. Abo bana ntibazoronka ingene baguma basaba ivyo bintu, ahubwo baha ibintu biri healthy. Ugabanye ya mashokola mu maguma mubagurira nayo ma produit nyene do luxe. Kwanza none nabijya bintu tubagurira bimwe by'ibifanta, umwanya wose ugasanga umwana uguma umugurira amafanta, amaju. Ni mufate ivyamwa ubikanye muri ya juice, umugire jus naturel, umubwira uti ayo mabumu n'amajori jus twarayagabanyije ngaha mu nzu. Ibintu byo kunywa bagira ibintu bisosa amambombo, gabanya rero bimwe birashoboka. Hariho kwikorera ibintu bimwe muhira dukoresha misi yose. Pour le petit déj haraho dukenera imikate yarazimvye, mugabo ufise ifarine ukaba ufise four muhira, urashobora gutangura gukora imikate wenyene. Vyige kuri internet muri tutora umenye ku mixinga ya mafarine n'ibindi bintu. Urashobora kwikorera imikate, urashobora kwikorera ibitumbura, icapati, isambusa. Ni ibintu mu gatondo mugira mujye petit déj ushobora gutangura guha famille yawe. Abana bagira baje ku ishure bahe ivyo bintu wenyene wa confectionne muhira,
Ego gukora umukate bisaba ifuru, mugabo hariho n'izindi moyen abantu bashobora gukora umukate bakoresheje imbabura zimwe zimwe. Ni muvyige rero canke wubaka ifuru, nyimba uba mu rugo iwawe hari ukuntu ushobora kubaka ifuru nka za zindi wubaka n'amatafari agashiramwo inkwi gutya kumwe bakora pizza, ugaca usanga urashobora kuyikoresha nyafuru ugakora pizza ugakora umukate. Yego ijya furu investisa kuyubaka muhiri wawe kugira ngo uze urikorera ivyo bintu nturinde kuja kubigura. Ikigira 8 ni ukuvuga yuko ushobora kugira ikintu bita recycling y'ibintu, recyclage y'ibintu ukoresha mu nzu misi yose. Akarorero nagira ndabahe, iyo mvuze rero recyclage y'ibintu dukoresha mu nzu udaca uhejeje gukoresha mugabo kabibika kugira ngo bigufashe, nagira mvuge c'igikoresho je maze kurecycla kandi ndabibonye ku wundi muntu. Ni igikoresho ikirahuri. Kera naragura ibirahuri vyinshi hama ugaca usanga baguma babimena nkababara nkashwana misi yose, naho noba nicaye ahantu nkaza numva ikirahuri ngo ka nkaca mbabara cane. Haba umunsi mwinja ku mugenzi hama acambwira ati wowe uracakoresha ibirahuri bizimvye waguze kubera iki? Ati ibi birahuri vyawe ibi murabibona, ibi birahuri usanga sinzi ayo bigezeko, ariko hariho ibizimvye cane usanga bigeze kuri ibihumbi 10 kimwe, meme sinzi kuva kuri 5000 kuduga. Aca arambwira ati mu kunywa amazi abantu bo mu nzu muracakoresha ibirahuri canke abashitsi novuga ko abashitsi mumenyeranye muhira turacakoresha ibirahuri mu kubazimana. Ati reka ngira ndakwereke rero. Ati ntorusuma moutarde ntorusuma je ndakunda ama olives ama olive green olives. Ati urabona kajya karahuri uzisumiramo canke kajya ka mayonnaise ntuzusubire kugata, uzoza urakabika kugira utangure kugaheramwo abashitsi n'abana bo mu nzu. Rero maze igihe nkoresha ubu burahuri, sinzi ko mububona neza. Murabubona ubu burahuri buri chic. Je nakubwiye n'umushitsi witekura kamuheramo gapfa gusa kuba kogeje neza hama ugacugura udupaye. Ndakubwira akarahuri deja naguze olive zinzimvye naziguze nka 5000 canke 9000 mugabo ndagahejeje kugakoresha kaca kaza kuramplasa igikorwa c'ikirahuri kigurwa 10000. Urumva nkaba ngize kabiri. Umva biri mu bintu bisova amahera, kandi si ico conyene, hari ibikoresho byinshi tugura ugaca usanga twateza kubikoresha ikindi kintu mugabo kiratubita. Kubera ikubita turakunda guta kubera iki tutaguma turi recycling ibintu ugikoreshe kimwe mugabo usange gifise n'akandi kazi mu nzu. Urumva recycle icicenda rero kandi kirahambaye cane. Ni ukuvuga ati menyereza abana kurya ibintu byose. Ivyo bizotuma muri ya liste nyimba hari ama produits de luxe, ya liste ya groceries canke les denrées alimentaires zikenerwa mu nzu, ugabanya uragabanya ibikoresho ubona yuko bizimvye. Siko nyimba abana bawe bakunda tuvuge ama Nutella, hot chocolate, je urumva barakunda hot chocolate, mugabo ubu eyana iragaragara sinababeshe kuko simperuka kwibagurira. Nararavye liste ndavuga nti yo ibi bintu ndabigura mu alimentation birazimvye deja n'ibintu biva hanze. Abantu bose barazi ko ibintu byazimvye cyane ibintu Burundi butikorera bw'importa byarazimvye. Nukuri hari ibintu byinshi nakuye kuri liste y'ivyo nasuma.
narabikuyeko kubera ketchup narayikuyeko, barakunda ifiriti zirimo ketchup narabikuyeko, mayonnaise ya buri kanya narayikuyeko considerablement. Kwanza narize no kuyikorera, ego narize kwikorera homemade mayonnaise, irakunda iyo ukoreye hajya nyine muhira navyo nyine birakunda, kuko deja sinzi nk'abantu baha ibintu byinshi byo mu maboîte de conserve byinshi babiha abana, bijya bintu sinabyiza. Hariho alternative ziri naturelle, nyimba bamuha ivyamwa biri byo mutu conserve, muha ivyamwa naturelle bisye wewe nyene. Twarishizemo ko ibintu nye tugura mu alimentation ari ibintu bya grave, mugabo haraho usanga bija kunuiza sante y'abana, ugasanga abana babirya baravyibushe bangana amahanga yose. Rero yose ibi bintu kuri igisha abana kurya ibintu bisanzwe biri naturelle. Urumva je ndazi hari imiryango usanga bakubwira ngo yo umwana wanje ngo atariye natera ku mukate ngo ntashobora kurya, atariye fromage ntashobora kurya, atariye jambo ntashobora kurya. Yo basha mwigishe breba yoyo iracagendeka, gitanga urusige duke imara imisi. Nyimba breba basha ijya ya 1 kilo umenga igeze kuri 25,000 nyimba ntihenze, ngira ngo mperuka inzira muci. Mugabo urumva wama misi yose uri bayikoresha uko bashaka ukazibonera heze, nuko babwire bazikoreshe neza kandi bamenye ko nawe we ubigura amahera. Urumva nyimba udafise umusesekara, kwara hasi umusesekara sindababujije, genda musombe asha supermarché yose mubaha ibintu byo mu maboîte de conserve n'ibiki. Mugabo produit de luxe ega muma besoin primaire hari ibintu umuntu ataronse ingaburo ashobora kugira amagara mabi. Mugabo uzi ko mu ngaburo iri novuga ko ari nutrition iri saine, balanced nutrition, harimo intanganguvu, nkomeza mubiri, insanganyangaburo. Nyimba watetse izorengarenga n'abana nibazige. Hari ukuntu nashisi no bambwira ngo abana bawe ngo barambajije ati abana bawe bazojya ibijumbu, abana bawe bazojya imyumbati, abana bawe bazojya amateke, ibiharage n'ibindi. Ndababwira nisha mvuye hanze muri no misi birashoboka ko ushobora gukoresha babakozi bakora bataha. Yego utigute urashobora kuba ufite impuzu zimeswa ukaba wapanze ati azoza kuzimesa mercredi asubire kandi aze muri weekend samedi. Urumva agaca agenda anakoze isuku rikwiye. Tuvuge nk'abajeune Marie, nta mukozi mwamukeneye nyimba ata mwana akenera supervision. N'abana twaraye tubonye ko bashobora gutangura kuja mu macreche. Uwo n'umuco buke abantu twita ngo nabakozi bo mu nzu. Nukuri mu Burundi hazogera igihe tubisezerera. Kubera iki iburaya nta muntu agikoresha umukozi wo mu nzu. Umukozi wo mu nzu ni dépense, uramugaburira ukamuhemba ukamuvuza gwaye, sinzi bivanye na kontra mufitaniye. Mugabo byaramaze gutugira abanebwe kandi ni yindi bije. Mugabo ugasanga umugore yirirwa mu nzu, yirirwa amanitse amaguru araba inzara, ntashobora no kwisasira igitanda kubera yamenyereye wabakozi. Iyo bije igabanutse no mu nzu muramenye ingene mwese mutangura kuba active. Mwigishe abana kuba active mu nzu, abashobora gukora isuku babikore, abashobora gukoropa, abashobora guhanagura ivumbi, abashobora gusasa ibitanda, abashobora gukora douche na toilette, abashobora kuja mu gikoni bateke. Ari umunarugo weekend n'umupapa arashobora kuza mu gikoni mwese mugateka bikaryoha. Rero nibyo nagomba ndabayagire mwavyumvise bishire mu ngiro kuva no munsi. Ni ya chaîne yanyu ibigisha ODL TV, ubuzima bwacu bwa misi yose muri ca kiganiro twunguranye ubwenge, nuggets of wisdom. Mugire partage iyi video trending kuko asha turi muri bya bihe iyi video igezweho. Nayumvire ntireka ndayikore kuko igezweho trending, abantu bose bayirabe ishobore kubungura, bayipartage. Mugire commentaire hama mugire like
mufyonde no kuri kanya gakengeri nsubiye kugira ikindi kiganiro gikurikira kizoba kiryoshe kizoba ari nk'iki nyene cyo kunguranya ubwenge sinzi ico nzovugako mugabo niko ndiyumvira kuvuga ku bana bari mu buruhuko ingene twobokipa ego dukoresheje amafaranga make uburyo buke je nkoma ndabagira nti turakeneraniye twese muri ibi bihe ni resilience dukoreshe kuba resilient to adapt tuyadapte kuri situation turimwo ntihagire amakouple batangura gushwana ati none kubera uburyo bwagabanutse urazi mu nzo abantu batangura gushwana bakabayirite ati waragabanyije ratio duha nawe ati nawe uri kurasesagura ati genda gwa ratio nisese sinzi ngene igira nukuri tubikorere ko haba amahoro mu miryango iwacu ndabifurije kuroranirwa mu kazi kanyu muronke byinshi mutunga imiryango yari jewe ndakashikiriza kino kiganiro Dalila Nimagaritse ciao ndabakunda.